akubitira mu gihugu ca Kuwait akorerayo imyaka 3 ndetse n'amezi arenga. Ariko kuno mwanya turiko turavugana yamaze gusezera inosi. Vyagenze gute rero? Icambere reka manze moze umuryango wiwe ndetse n'abakunzi biwe, abagenzi biwe ndetse n'abansi bose, reka tubabwira ati mwihangana aho muri hose. Reka ndabaramutse abakunzi ba Star TV 257 aho muva mukagera, ndababwira yuko ndabakunda cyane. Abari mu gatondo reka ndabifurize igitondo cyiza. Abari ku meza nabo bagira bafungure reka ndabifurize akayabago. Abamaze kugera ku mugoroba naho reka ndabifurize umugoroba mwiza. Abamaze gushika mu ijoro reka ndabifurize ijoro ryiza. Bavuga ati fasha warafashije, twese turi ngaha kubera twafashije. Umuntu abaye hano ku isi kugira arondere kuba, kuko umuntu arabaho ariko aba yifuza icyo afungura, aba yifuza gutera imbere muri iki na kiriya. Shadia Hatungimana, umurundi kazi asanzwe avuka mu ntara ya Karusi, ndetse n'abavyeyi biwe niyo basanzwe batuye. Papa wa Shadia Hatungimana akaba yitwa Pascal Muyahaga, mama wiwe nawe akaba yitwa Sophie Nahimana, nabone bakaba batuye ngaho mu ntara ya Karusi. Yaronse pasiporo mu 2016, pasiporo imwemerera kuva mu gihugu cy'u Burundi, akava mu Burundi amakagenda. Hama umunsi yaronka pasiporo ntiyasohotse agenda. Kuri uno munsi haheze imyaka 5 irenga ko amezi Shadia Hatungimana atakibarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse kuri uno munsi turi kuvugana Shadia Hatungimana akibarizwa kuri inosi, akaba yagiye ava mu gihugu cy'u Burundi agenda kurondera ubuzima nk'uko abandi bagenda kurondera ubuzima mu bihugu vy'Abarabu, haba Oman canke Kuwait canke Arabia Saudite canke Dubai. Yavuye mu gihugu cy'u Burundi akubitira ngaho muri Oman, agiye kurondera ubuzima nk'uko abandi bagiye kurondera ubuzima kugira bashobore kwifasha muri ibi na biriya. Hajya umuntu arinze ava mu Burundi akagenda mu kindi gihugu, suko bagiye gufyina, nimba hari abafyina nabo bazobona inyungu yavyo. Agiye kurondera ubuzima mu gihugu ca Oman, amarayo imyaka 2 ariko ararondera ubuzima. Iyo myaka 2 yarakoze akazi nk'uko vyanye, nk'uko abigeme basanzwe bakora akazi kaho ngaho. Tubibutse yuko pasiporo yiwe baragerageje kuraba basanga pasiporo yiwe imaze imyaka 7. Imyaka 2 yayimaze mu gihugu ca Oman ariko arakora, ariko ararondera ubuzima. Nuko rero aza kuva mu gihugu ca Oman avuga ati reka ndondera ikindi gihugu nza gukoramwo, mva mu gihugu ca Oman nje kurondera ubuzima mu kindi gihugu. Ariko nituzi impamvu yatumye ava mu gihugu ca Oman ahindura akaja mu kindi gihugu. Yagiye mu kindi gihugu akubitira mu gihugu ca Kuwait. Kuwait dusanzwe tuzi ni kimwe mu gihugu kizwi cyane, ndetse n'amafaranga yaho bita madinari, namwe mu mafaranga novuga ku bantu bakurikiranye vya kera, ni ya mafaranga novuga yuko yaguze Yesu, amadinari. Akubitira mu gihugu ca Kuwait akorerayo imyaka 3 ndetse n'amezi arenga. Ariko kuno mwanya turiko turavugana yamaze gusezera inosi. Vyagenze gute rero? Icambere reka manze moze umuryango wiwe ndetse n'abakunzi biwe, abagenzi biwe ndetse n'abansi bose, reka tubabwira ati mwihangana aho muri hose. Umuntu wese naho ari umwasi wawe hari igihe ushikirwa n'ikintu akababara. Famiye yiwe ahiri hose reka tuvuga ati mwihangane cyane, nta mvura idahita. Uno munsi iragwa igahita, ejo ikongera ikagwa igahita, kandi ubuzima kuri bamwe bukabandanya. Kandi aho uri hose wiyumvira ati kubera ko yitavye Imana nanje ndi muzima. Iyi ni isi twigisha byinshi cyane. Kuba yitavye Imana wowe ni muri muzima, naho gushima Imana kuko twese turi bamwe kandi dufise umubiri umwe, kandi turi ba nyine mugabo umwe. Vyagenze gute rero? Hari igenekerezo rya 28 kwezi kwa mbere 2022 habaye accident ikomeye cyane, aho yari asanzwe atuye ari gukora imirimo yiwe ya misi yose nk'uko yamayikora, nk'uko abandi muri ko murayikora mu bihugu vy'Abarabu. Nuko rero turazi ko ibikoni byo mu bihugu vy'Abarabu byinshi usanga bakoresha gaze cyane. Gaze nayo
ni mbi cyane burya naho tuyikoresha. Bavuga ati umuriro wateye muri iyo nzu uba watewe na gaze basanzwe bakoresha mu gikoni. Harateye umuriro muri iyo nzu asanzwe atuyemwo, aho uwo bita Shadi Hatungimana nyakwigendera asanzwe avuka ngaho mu ntara ya Karusi. Harateye umuriro aho asanzwe akorera, umuriro mwinshi cyane. Bisigura yuko niwe yarari muri iyo nzu wenyene ariko arategura ibikenewe yuko babose ashobora gufungura canke mabuja wiwe. Yari asanzwe atuye muri 3e niveau canke 3e etage canke etage ya gatatu. Amaze kubona umuriro mwinshi cyane byaranse biranka, arabura haca. Gaze ni ikintu gikomeye n'umuriro ukomeye cyane udasanzwe na gato. Nuko aza gufata ati nta kundi kuntu ndi mu bigenza. Aza guca mu dirisha arakoroka ndetse aza kugwa muri garage y'imodoka. Bimaze kugenda uko hajya umuntu avuye hejuru kuri nivo ya gatatu agakoroka, uko yakorotse nibaza yuko na vitesse iriyongera ku buryo uza gushika hasi wagize ikibazo gikomeye cyane pana cyoroshe. Yaje kugwa hasi, za kugwa ku modoka aho nyene Croix Rouge bayahashize. Croix Rouge cyo yakoze nta kindi, yarasanzwe atuye hano bita Hasawi naho atariho yashikiye. Aho yashikiye nitwabashije kuhabaza neza na neza, ariko aho yarasanzwe akorera hari nkuko twovuga muri quartier Bwiza canke Nyakabiga, wewe yari ahantu bita Hasawi. Croix Rouge yateye mukura Hasawi aho nyene kuko yari accident ikomeye cyane. Murazi ko kuva hejuru muri 3e niveau ukorokera hasi ugakorokera mu modoka cyane ku modoka hejuru si ikintu kiba cyoroshe. Croix Rouge yaje gutora umuntu iramufata iranyarukana ivuga ati ubu no gutwara kwa muganga, abari urgence ikomeye cyane. Baje kumukura Hasawi baza kumutwara ahantu bita Frowania, ni hospital bita Frowania iri ngaho nyene mu gihugu ca Kuwait. Kuwait dusangwe tuzi ko ari abarundi kazi benshi cyane bari kurondera ubuzima bw'abavyeyi babo ndetse n'abana babo ndetse n'indi miryango baba bakunzi bose. Baje kumutwara muri hospital bita Frowania, niyo bagiye kumuvurira. Iyo hospital ni mu hospital nini cyane ziri ngaho mu gihugu ca Kuwait. Croix Rouge nta kitakoze kugira ishobore gutwara uwo muntu mu bitaro. Igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatatu 2022 uwo bita Shadi Hatungimana yaje kubanya kwigendera, yaje kwitaba Imana, yaje kwitaba inosi, yaje kwitaba impwemu z'abazima, yaje kuzibura kuri inosi. Nuko rero umunsi twagwa muri hospital hari bamwe mu bigeme bari bazinanye bari babonye accident yakoze, bagiye kubaza muri hospital ati bimeze gute, bababwira ati siko turamuvura za kumererwa neza. Kumbe muri uwo mwanya yoba yari muri koma kubera ko yari yababaye cyane. Urazi yuko kwa muganga kandi turanabimenyereye, iyo utwaye umugwayi agwaye cyane cyangwa ari mu kwitaba Imana cyangwa bagiye muri koma, kenshi nibasoka babivuga kubera ko murazi yuko umuntu ashobora guhamuka ndetse akanagwara n'umutima nawe ugasanga arafashwe. Rero nuko igenekezo rya 13 kwezi kwa gatatu 2022 aza kwitaba Imana uwo bita Shadi Hatungimana. Vyarababaje abantu benshi cyane, yari accident ikomeye cyane. Umuntu ava mu Burundi agiye kurondera ubuzima kugira abandanye kubaho canke imiryango yiwe ibandanye kubaho canke nimba afise abana kugira abana babandanye babaho. Yari umwigeme, ntago yari asanzwe yubatse, ntago yari bwubake, nta mwana yari afise, yarakira inkumi, yari yagiye kurondera ubuzima ejo haza hiwe. Nimba turi kuri inosi tuyumvira ati ujya muntu ko yitavye Imana tumurushiki, umenye ko atacumurusha, twese twambaye umubiri kandi twese niyo tuja. Hano novuga yuko ko yamaze gusezera canke novuga yuko yamaze kwishura ideni kuko twese tuzova. Ideni giwara rikuyemwo, mbega huri nimba nawe urindiye kwishura ideni nawe bizogenda gute? Ho uriko witunganya gute? Kuri famiye we n'umubabaro udasanzwe, umwana yavuye mu gihugu agiye kurondera ubuzima ariko ku myaka ishika 5 irenga atabarizwa mu gihugu cy'u Burundi ntibamubonye. Kandi byababaje byinshi cyane, ndetse byababaje n'abigeme cyangwa abamama bari gukora muri ivyo bihugu by'Abarabu
baraba birenze, ndetse no kugira ibyo byose ashobore kubimenya ko yitavye Imana n'ibiki, babifashijwe n'umwe mu ba ambassadeur basanzwe baserukira Burundi bacenga mu gihugu ca Arabia Saudite. Muri Kuwait nta mu ambassadeur asanzwe ariyo aserukira Burundi muri ico gihugu, hari naho rimwe biza bibagora abigeme bari ngaho muri Kuwait, kuko bica bisaba yuko barinda guca muri Arabia Saudite bakifashisha ubusanzwe ari muri ico gihugu. Nuko ndetse ugerageje kuraba na bimwe twagiye turasoma, na passport yiwe yari yamaze kuba expire. Bisigura yuko kino kiganiro ndagikoze kugira duhoze umuryango wabuze, duhoze inshuti n'abagenzi biwe bari basanzwe bamuzi. Ubushadi hatunga Imana nyakwigendera, ndetse tunahoze n'abavyeyi biwe ndetse nabo bavukana bose tubahoza aho bari. Birababaje cyane, ariko nta kundi dushobora kubigenza. Imana yahamagaye wayo, nkuko jewe nawe hazogera umunsi kadohamagara. Tubandanye gusengera bigeme canke abamama bari muri ivyo bihugu bari kurondera ubuzima, ama accident canke amasanganya yama yabaye hose. Ariko birababaje uwawe kugenda gukora ariko ntagaruke, ukamuheruka agenda, ndetse no ku mafoto canke ukuntu mwahora muyagaba ku ma video call ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko igaruka giye ukaribura. Aho turi hose tuvuga ati twese tuzitaba Imana. Mbega ni witaba Imana, Imana uzibwira ko wayikoreye iki? Mbega ni witaba Imana, uzovuga yuko wafashije iki abandi kuri inosi? Birababaje kandi cyane, nibazi ko atamuntu n'umwe anezerewe. Twese turababaye n'umubabaro udasanzwe, kuko ibibaye kuri ubu bishobora kuba no kuri mukuru wawe cyangwa ku wundi. Tubandanye gusenga Imana, tugire rya herezo ryiza, tugire rya herezo ryiza, kuko muri mwese nta wifuza itanguriro ryiza ama iherezo ribi. Twese twifuza iherezo ryiza, twifuza guhera heza neza, tugasezera isi neza, tugasezera isi twakoze bimwe vyiza tusabwa n'Imana iba yaturungitse hano kwisi gukora. Reka rero tumusabire uburuhukiro bwiza, tumusabire ikigongwe ku Mana kuri bimwe biba yarakoze bitari vyiza, ariko nawene akomeze kudusabira twebwe abo bononye canke twebwe duskaye kuri inosi. Mana umwakire mu bwami bwawe, ntawe ari yiteze ko ashobora kwitaba Imana. Urufu ni rubi, ruba rubi mu gihe upfuye nabi, ariko ruba rwiza mu gihe upfuye neza. Imana ibahezagire mwese mudubikana kuri Star TV, aho muri hose mubandanye guhezagirwa. Ndabakunda cyane, ni Star TV television mukunda cyane, mubane nanje ibihe byose, nanje nzokomeza kubaba hafi, kandi Imana ibandanye kuduhezagira mu bikorwa byacu bya misi yose. Yaba mwebwe aho muri mubandanye guhezagirwa, kandi mubandanye kurindwa n'Imana. Imana ibandanye kubarinda, ibandanye kubashira mu biganza byayo. Aho uja hose ikirenge cy'Imana kibi cyambere, icakabiri cawe, icya gatatu ndagusabire kibe cy'Imana, ugira ugendere hagati, ugira ibintu bigende neza. Imana ibahezagire cyane. Rero abamaze gushika mu ijoro, reka ndabifuriza ijoro ryiza. Abamaze gushika ku murango, reka ndabifuriza umurango mwiza. Nimutarakora subscribe kuri Star TV, bandanye ukora subscribe kuri bandanye kudushigikira, kugira ibiganiro bica kuri Star TV tuzopfe kugishira ko zobe wakibonyo. Imana ibahezagire cyane aho muri hose. Ndabakunda cyane, ndabajyana mugendo si nkuru ndayibazana kugira mushishore kubageraho canke mushore kumenya byinshi bitandukanye. Murazi ko twikundaniye, turakundanye kandi cyane.